kuko nta mutima wo kwima bari bafise umutima wo gutanga ariko urabizi hari igihe usanga budget zibuze nanje narabitahura nicyo gituma ntuvuga ngo je ngo ari umuhari njya canke ibyo bari bakwiriye gukora barabikoze. Sat kuri wowe niki? Numu big brother. Numu big brother. Numuntu arafise partner yindi yanyeretse secret ziwe. So ni ikintu cyagiye kuri social media umaze gukora clip video mu nyuma witiza agafoto ko muririmvyi kazi mugenzi wawe mu nyuma havamwo ikibazo c'indoro kidasanzwe ko vyaragushikanye no mu boroke iminsi mikeyi cyane. Niki wize byagenze gute muri rusange byamuzi? Kubera kwi-updatinga cyane ugasanga umuntu ashobora kuba atahura industry zigenda zikomakomeye. Kuri je yari nka challenge naringize kuko abarundi kwabaye kudatahura kuri we ko nta mutima mubi urimo kuko twebwe abantu babiri je nawe dufitanye ikibazo mu kugikemura ntago birinda gusaba urubanza ngo habe dote mariage predote oya ni twebwe twiyumva namwe ati mbega ujya muntu yabikorana inzigo cyangwa nta nzigo yabikoranye. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Kumwe na Bain Turo. Yo, meze neza. Ndashima Imana kabisa. Nyinshi. Ego. Long time. Kuva muri Empire Avanue no musikora ku giti cyawe muri rusange bimeze gute music yawe? Ni struggle, ni experience. Nk'umuntu aba amaze kumenyera gukorana na team nini kandi ifite experience ikomeye hanyuma ugacuca kuzikorera wenyene umva ni experience ni hustle. Niki tumumuvana na Empire Avanue ukaje kwikorera ku giti ikiwawe? I think yuko jewe ndi umuntu ntakunda gusaba cyane kuko umuntu agushize ku itafari nawe ufise kumwereka yuko utohasazira. Wati itafari washize ko ni kuguprovinga yuko ushobora kubibandanya ko icyo wubase gikomeye. Nuvuga ko wari wo mwanya kuri jewe wo kubona yuko nanje mfise kugenda kwiga kuroba ifi yiwawe. Ukiri muri Empire nta bikorwa byinshi wari ufite byasohoka byinshi uno munsi asohoka indirimbo nyinshi inyuma y'uvuyeyo mbe hariya bari bakuboshe cyane cyangwa byari bimeze gute cyangwa uburyo ntibwari bumeze neza? Novuga yuko byo bivana na budget irimo kuko nta mutima wo kwima bari bafise umutima wo gutanga ariko urabizi hari igihe usanga budget zibuze nanje narabitahura nicyo gituma ntuvuga ngo je ngo ari umuhari njya canke ibyo bari bakwiriye gukora barabikoze. Sat kuri wowe niki? Numu big brother. Numu big brother. Numuntu arafise partner yindi yanyeretse secret ziwe akazinyereka kugira ngo nanje ngire ico kuko hagiye umuntu arinza gushira uruhande rwiwe uramumenya ntatwenda kwibwira. 26 life management bavuga ko irimo Avril Smith na Bain Turo mbe urayirimwo bihagaze gute muri rusange? 26 life sizi ko nabibona no kundirimbo twakoranye project zibiri twakoranye byama byabaye muri na Sambari kawa yari partnership. Je mu gihe ngezemo ntago nkisha kino by'amalevo ntago nova muri Empire ngo ngende kushaka bisigure ko utari muri management. Oya nta management ababivuze ntago babitahuye ahubwo twe dufise partenariat ibu yarahetse mafia gang yari hajya hakabaho na 26 umva twashize ingufu hamwe nk'abana b'igihugu gushika none umunsi mwacagishiramo muri nk'ubu compliqué ubu ndiko Imana yarakoze bimwe nari nkeneye muri production ya mafia gang narabironse urumva ubu net. Bain Turo niki wishimira mu gihe umaze uri kurakora indirimbo uri mu bikorwa byo gukora music muri industry ndundi? Ndishimira kwanza ko urabona iyo ufise impano y'ikintu cyo cyose muri wewe
uba wumva hari ukuntu uba wumva akantu kakujya ko kumva yuko ushaka gusangiza icyo kintu abantu n'isi n'abandi. Rero ikintu nishimira nuko ijwi ryanje rishika mu bantu rigashikayo hakaba n'abantu bama feedback ko baronse umunezero. Happiness ni ikintu kigwa amafaranga menshi mu bigo biteye imbere. Nyumvise ko ari abantu baryohewe kubera jewe numva kandi ibintu bimeze neza cyane. So ni ikintu cyagiye kuri social media umaze gukora clip video mu nyuma witiza agafoto ko muririmvyi kazi mugenzi wawe mu nyuma havamo ikibazo c'induru kidasanzwe ko byaragushikanye no mu boroke iminsi mike cyane. Niki wize byagenze gute muri rusange byamuzi? Rimwe na rimwe kubera kwi-updatinga cyane ugasanga umuntu ashobora kuba atahura industry zigenda zikomakomeye. Kuri je yari nka challenge naringize kuko abarundi kwabaye kudatahura kuri we nta mutima mubi urimo kuko twebwe abantu babiri je nawe dufitanye ikibazo mu kugikemura. ntago birinda gusaba urubanza ngo habe dote mariage predote oya ni twebwe twiyumvanamo ati mbega ujya muntu yabikorana inzigo cyangwa nta nzigo yabikoranye. Rero page zanje ndaziko zikurikirana ndinze shira ku ikintu nuko mba mbona yuko icyo kintu naciyemeje. Hari abantu ngaba monta abantu ntibanishire ko ntibanimensione ariko je niziragishaka nka artist kugira ngo kigire brands avugwe. Oya numva nda creatinze ni nka challenge ndazanye gukana we mu bintu uza gukora mu kunyishura uze kunyishurira kuri mic cause imbunda yacu ni microphone we kurira kujya microphone yacu kuko nanje niyo nakoresheje korera hajya hanyuma niba nahukiye habi ubinyerekere hajya kuko umaze kuba artist ubushaka ko abantu baguha icubahiro mu muziki hajya nyene kuko muririmvyi ufise passion ya music nta kindi kintu boguha ngo kikuryohere kiretse kubona yuko indoto zawe wazishizeko. Rero abantu twegwe nk'abaririmbyi badukeneye ku muziki ntago badukeneye ku bindi. Rero nibiyo challenge yarabaye failed ikashijamwe ibindi kuri jewe ntago ndogreta nuko vyari bimeze. Abenshi baravuga ngo hoba yarabanye gusobanukirwa muri muzikazi mono warta canke ntivyigeze biba. Vyarabaye narabivuze kenshi jewe ico gihe ndi mu bohero ndibuka naguma ntonda kumvirizwa nagiye kabiri. Rero umaze kugenda kabiri umva ushumara igihe kinini urubanza ruri mu idonido kugira baguhamagare bakubwire ko umukondane canke wambitswe izera. Rero nari muri iyo period yo kurindira ico kintu numva umuntu ambwiye kuko uri hariya hari abahamagazi baza bagahamagara uyu n'uyu wo muri parke iyi niyi ejo muzorenguka. Rero jewe ko nari maze kurenguka kabiri ntabwo nari nkifise tension yo kugenda kumviriza ivyo bintu. Rero ndyamye abandi bantu baravuga wewe baguhamagaye uzogenda kurenguka. Ndavuga ya procedure ndayizi ko ndindiriye kuja gukatirwa none ni biki. Rero ngiye kubaza mbona izina ryanje ririko umva jewe nace ngenda Ndazi yakondana za vere nditegura ko yari surprise nca ndamubaza mama ati urabizi ibi bintu. Mama arambwira ati je ntavyonzi. Ndamubwira rero tuzohahurire umva na mama ntavyarazi umva nanje sinatahore ivyarivyo. Rero ndahashitse kumbe Mona yari yaje kugira ngo ico kibazo tukirangize. Tushimira Imana ibintu byagenze neza cyane. So niki witeguriye 2024 mu kuduha ibintu bishasha yaba amakorabo canke song nukuri nakubwiye ati muri uno mwaka ubu Jeff video ndayishutinga ngo njya nogira photoshoot cyaroroshe kare cyari kigoye ukiri muri Empire ariko ni sawa mari kumeza nakubwiye ati ndafise na mwaezo tuma inkora project zanje ntarize kugora umuntu. Rero bisigura iki abantu bose bicare bazi yuko anytime da releasinga umva ubu nta bya bindi byo kusukamwe byanse utahe nkubita mfise project y'umwaka wose pana indirimbo oya y'umwaka. Benshi bacakunda kwibaza ati kubera iki why tutamubona mu concert cyane haburi iki canke
bimeze bite? Jewe ndakora gusa umuziki. Uwo muziki niba ushima bakabona ko nkenewe bazompamagara. Nta muririmvyi isabira concert. Rero niba ariko barahari. Oya je rero kujikomeze nshaka akazi kanje. Umunsi abakunzi banje bakuzokumva ati uyu mugabo turamukeneye. Detail kwerekana miracle zanje. Ntago nihutisha ibihe. Jewe ndi umuntu ndihanganiye ariko nkunda iyo kije. Umva ni slowly but surely. Rero niba babona ati turamukeneye ibyo bafite kumbukinga nkaza gukora miracle zanje kuko ndazi benshi mu bantu benshi ntabwo barambona performance yanje oji kungene bimeze tuberuka mu Ndoto Festival waciye ku minota mikeyi nizahe ndoto ufise kuva kera kuvuga ati nuno munsi je ndashaka kugera kuri kino kintu byanka byakunda? Je ndiko ngwanira desha cyane ishusho ry'iwanje ariko ndumva yuko mfise indoto yuko igihugu canje cyoba proud kubera jewe. Bain Turo ego kikaba proud kubera jewe. Confidence nyinshi mek passage yanje iyi legacy ndiko ndakora ibi bintu bikazomurika igihe kinini kandi bimurikira neza ibendera ry'igihugu. Iyo ni gusa dream mfise ibirenze ibyo n'urusaku. So ikigani ni open mic nikaye kajambo babwira abakunzi muri rusangi ba Bain Turo. Jigiro ndababwiye nukuri bagume bari closed. Ndazi yuko bari update. Cyenda babwiye ati we mugume hafi gusa. Ararasa. Apana kukuvyumvira kuba banyu. Oya. Nahana kandi ufite ibintu byinshi narakora ndibaza mu byo maze gukora ni nka depusha gusa. Rero mfise urugamba mfise akazi ko gukora. So asante sana ndagushimire cyane mwongera mumushigikira mu page ya Facebook na YouTube na Instagram na Twitter na TikTok kugira ngo tubane duteza imbere muri bwa bumwe. Asante sana. Nukuri ndashimiye cyane Imana iraheza gusa.